ndaguha inkuru mwana, ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana. Jewe umumana canke umusongore Ntafatiro Patrice ndi niteka ntangere ryo gusaba ngo uzuze twizerane twizanya ikirundi c'abarundi. Uno musi dutanguye imigenzo, ivyigwa vy'imigenzo. Uno musi rero umugenzo twiga n'umugenzo w'uburimyi, uburimyi bw'ibiharage. Hano ndi mwitongo iwanje, kino ni kirengarenga. Mu Burundi cyane cyane urashaka kugenda ugasanga hariho ururengarenga usanga ni rutoyi, naho iruhande yanje hariho irengarenga umuntu ashobora gusoroma, hariho nziri twasoromye amafoto murayabona. Yamara ururengarenga twaretse kugira ngo tuze turonke imbuto, ruca ruraduga rero. Aha ndi mu murima, iyi ni misoma, hanyuma ibi ni bigori naho bitakuze cyane nukuzohindura imbuto, ariko hari indi bigori biri inyuma, ibi n'ibindi biharage rero. Uno munsi tugomba kwiga ibyintu bijanye n'ibiharage, ingene umuntu arima ibiharage. Hanyuma rero ndaza kubereka ingene itongo ry'iwanje ringana, ni ritoyi mugabo riravamwe ibintu bitari bikeyi. Neza na neza kurima ibiharage umuntu abafise imbuto z'ibiharage, ibiharage vyumye umuntu ashaka gutera. Hanyuma ikica kiba niki, ni ukuvuga ko umuntu abwiza kuba afise itongo. Ivyo nibisanzwe mu vyo nashoboye guhingura nahishuriwe mu kirundi c'abarundi. Naravuze yuko hariho itongo hariho ikivi. Ubu rero novuga ko kino ari kivi c'itongo ry'iwanje. Hari ahandi mfise irindi tongo rinini ya gose, mugabo ngaha ni kivi mfise ko n'abandi, hariho n'abandi barimi iruhande y'iwanje bafiseho ibivi. Aho rero umuntu afise ikivi ararima, ahejeje kurima haca habiki abwirizwa guca amabango. Hano muri Canada ntiturima nko mu Burundi, umuntu aca amabango aca atera, aca amabango aca atera. Mugabo hano twe tubanza guca amabango nkuko mubibona, hanyuma tumaze guca amabango tukaja dushiramwo n'amase. Tumaze gushiramwo amase hanyuma tukabona kuza gutera. Duhejeje gutera hanyuma novuga nti tuca dusezera izo mbuto twateye kugira ngo zije mu ivu, hanyuma bikamera bimeze nkuko mubibona ku mafoto, biramera bigakura gushika naho tuza guca umukubi. Umukubi ni iki? Umukubi ni amababi y'ibiharage, niyo yitwa umukubi. Mugabo nk'uwo mukubi ntawo ushobora kuwurya kuko waramaze kugurura no kuvuga ko wamaze gukura gose utoshobora kurika. Mugabo inka canke impene zozo zirashaka kubirya. Hanyuma umuntu ashoboye gusoroma umukubi, hariho kandi acabanza kureka ibiharage bica bibanza kubandanya, bikaca bigira gute, bica bironka n'amashurwe. Ingenda yarondere amashurwe y'ibiharage. Hashaka kuba hari igiharage kitareza, oya, hakaba amashurwe y'ibiharage. Ayo mashurwe y'ibiharage rero niyo ateba akavamwo ibiharage. Ibiharage rero haca haba umuhanyu. Ubu iyi ni mihanyu. Aha ndiko ndigisha abantu batumva ururimi rw'ikirundi canke bavukiye mu mahanga. Uyu ni umuhanyu. Ndaza kubereka n'indi mihanyu myinshi n'amafoto murayabona. Hanyuma muri iyo mihanyu rero harimwo ibiharage, intete z'ibiharage nizo zizi. Izi ntete z'ibiharage rero kumbura iki n'igiharage kitari bwere neza. Inyuma yanje hinge nzana ikindi giharage novuga nti ceze. Iki ni giharage, iki ni giharage namaze kukitonora. Izi ni imbuto zirimwo, ibi ni biharage. Ibi biharage rero vyitwa ibiharage vy'ivyerano. Ibiharage vy'ivyerano. Aho ubu n'umuhanyu igihe yaje mwakibonye. Hanyuma ibiharage bizovamwo imbuto barabireka bikumana n'ibishishwa. Bimaze kuma rero bakabikubita, bagakubita ibiharage nkuko bakubita nkuko bakubita n'ingano, nkuko bakubita n'ubushaza, baraheza bakabikubita. Aho ibi bisha vyitwa ibishishwa. Ibi ni bishishwa ku Murundi, ku Barundi bavukiye mu mahanga, ibi ni bishishwa. Hanyuma ibi bishishwa rero
ino bica biba umwavu, ariko mu Burundi je navukiye mu muryango ufise impene, bica bihabwa intungwa, impene canke intama, bica rero intama canke impene zica zibirya. Ubu rero reka mbanze ngeze ngaha, mbanze ndabereke rero itongo ryanje aho rigera. Aha hari hagati na hagati, izi mboga ziva mu Busuwisi niko bazita, niko novyita. Aha naho twarateye ibijumbu, ibi n'ibijumbu twateye byari byarakuze byarageze ngaho, urabona twabisoromye ejo. Mu kubisoroma urabona ko twabiciye, novuga ko dusa nabaciye imibuto. Nukuvuga twarasoromye, n'ubwa mbere jewe nzoba ndabigize, naho numva ngo nabantu bo muri Kongo barya imibuto, natwe tuzorya amababi y'ibijumbu. Nzoheza ngire ikindi kiganiro ndababwira ingene navyumvise, nzogerageza numve aho twaya tubandanya. Aha rero urundi rurengarenga naretse kugira ngo ruze mw'imbuto. Aho turatugenda n'izindi rengarenga nateye aha hose. Ibi ni biharage, ibigori n'iki. Naho ngenda ubu n'umuringoti kugira ngo dushobore kuza kuvomera, aho ibigori ntivyabaye binini ngaha, mugabo ni ibigori. Iri n'indi tongo ry'uwundi muntu usanga iruhande, ni kivi c'uwundi. Muri Canada umuntu ntarima bimwe, urana nk'ubu ivyo yarimye, je nanje nkarima ibiharage n'ibigori. Umuntu akabandanya ngaha hose, ugashika n'ibikoko biraza kuturira ibigori. Aho ntangeza ngaha, aha ni ku mubanyi nawe nyene, we ateye ibigori uku kwiwe, atera kimwe kimwe. Aho kabandanya aha ibiharage rero, ibiharage iyo biteye bigakura, bimaze gukura wasoromye umukubi, haraba ikindi, nukuvuga bica amababi arasa n'umutoto ubenje. N'aya mababi novuga, aya mababi asa n'umutoto ubenje, nukuvuga ko biba biriko birera. Nukuvuga ni cemeza ko ibiharage byatanguye kujamwo, hasigaye nk'indwi nka zibiri canke zitatu. Mu Burundi ibintu bikunda kuba mu kwezi kwa gatanu gushika kwa gatandatu, haca nk'indwi imwe canke indwi zibiri bikaca vyera. Kabandanya hari mu rugabano guno muntu, urabona nkaha ndacishamwo akarimi gatoyi kugira ngo nshobore gucishamwo ya miringoti yo kuvomera. Kagenda naha hose, ngashika ibigori nateye. Nzogira ikindi kiganiro ku bigori naza kubisoroma, nzogira ikindi kiganiro. Aho arengana hino kandi ugashika hino hose. Abana bariko ubone Bonwa parfait représentant ariko ararandura ibiharage, bavyita kurandura ibiharage. Hajya bavuga ngo urakaranduka, urabona ko arandurana n'imizi, ariko ararandura ibiharage. Nuwo ni bumwe Marie du Cenacle, nawe ariko ararandura kana karima kamwe. Ukacushika ngaha, uvuga ryaco ngo giwanje riraheze, ucushika hano. Aha ni kundi nubundi muntu rusangiye afise ikivi iruhande y'ici wanje, akaca atera ivyo agomba. Aho burya ibigori bisa n'ibiriko birera, aca rero hahose shika ibigori hari igihe bitanga bitajemwo neza. Hariho ino muri Canada urashaka kuronka ikigori, ukaronka ikigori ca mbere, hanyuma intimatima ikabandanya ikaciduga, ikigori kikiyunguramwo, ukaronka ikigori ca mbere, ukaronka n'ica kabiri. Aha rero uriko urabiraba neza, ikigori ca mbere ngiki, mugabo nuko yari gitoyi coco. Aha aka kantu urabona ko umengo urabona ko hari myeza, ikigori caca kizako kandi. Mugabo ino na amezi 2 canke 3 twaba duhejeje, nico gituma umuntu adashobora kuronka umwanya munini wo kuronka ibigori. Hamwe nababwira ko ibi nivyo tuvomeza rero, nivyo tuvomeza. Akaniko kavamwo harimo ubuntu ubutoboro nibwo bucamwe amazi, aruko uwo muringoti
umuntu yawufatanije n'ibomba hariya hirya turaza ndaza kubibereka hanyuma. Umuntu akagenda rero bana kuri umuntu we yarateye ibijumbu rero kumwe rero twe twagira ejo warafata ukaca utemera nko ngaha hanyuma amababi akaba ariyo tugenda kumviriza ngo tuyafungure. Numugambi nigishijwe n'abantu bo muri Kongo, nzoheza ninafungura nzoheza ndababwira. Aho turashitse rero aho umuryango wanje uriko uratobora. Muribuka bya binamye mvuga ku bantu bavukiye mu mahanga, ibi babyita ibiharuharo. Bonwa webago mpa igiharage aho iki ni giharage kuko kikiriko ibiharage byareze. Urabona ngene kimeze n'imizi iriko, ariko iki giharage umaze kugitobora, gutobora no kugira gutya, gutobora no gukurako ibiharage byose byeze biriko, ntikiba kikiri giharage, kica kiba igiharoharo. Kandi na harya hamwe duciye hamwe bamara kurandura ibiharage hitwa igiharoharo nyene, ibiharoharo. Ibindi bica byitwa ibishishwa. Aho ibyo gutonora ibiharage byabaye, ubu rero reka duce dushika aho ntari bwaheze nsubira aho natanguriye. Izo ni tomate nazo nateye ubwoko butatu, burya buto gose, hanyuma nizi zigomba kuba nini zarananiye kugirira isuku neza ngo ndazishingira ibiti. Aho hakaca haba nizi nini nazo nyene zahavuye ziryama, aho zavuze ziryama. Hanyuma ibi navyo rero byitwa zucchini, iyi zucchini izoteba iba niniya cyane, kibe kininiya gose nkuko mubibona ku mafoto, kizoteba kibe kininiya gose. Mugabo iyi si myungu babyita zucchini. Ubufise akanya zogende kuri nkurabona izo zucchini zibiri, iyo ni imwe, zibiri, zitatu, mu ndwi ahubwo ni zine, imwe, zibiri, zitatu, zine. Izi mu ndwi zitatu canke zine bizoba byabaye ibininiya. Turagarutse hamwe kuri bya bijumbu rero. Aho rero urabona twamaze kurandura ibiharage. Ko twamaze kurandura ibiharage, twamaze kuronka ivyo twamaze gutobora n'ivyo. Hanyuma ibi navyo nibigisigaye gutoborwa. Hanyuma nkuko nabivuze, ibiharage biranduye byitwa birandurano. Hanyuma ibiharage n'imihanyu, ibiharage biri imbere turaza kubitonora, uraza kubibona. Hanyuma ubu rero turiko turabandanya dusoroma. Aho twabisoromye urabona ingene hasa, no kuvuga hasigaye ibigori twabitera ku murongo, n'ibiharage kandi twabitera ku murongo nyene. Hanyuma ubu rero hasigaye ibigori nivyo tutashobora gusoroma. Hanyuma yego bisa n'ivyo. Aho rero nk'ubuko rero duhejeje gusoroma ibiharage, iyi nayo ni nkoko ngomba nshire uwundi murundi aba muri Canada kugira ngo nawe dusangire umwaka. Nk'uko mu Burundi iyo umuntu yasoromye ivyo byose, ibigori, imyungu, ibindi byose, araheza agasangira n'abandi. Iyi nayo ni nkoko ngomba nshire umurundi nawe aryoherwe, kuko nza kuba ndamusangije ku mwimbu naronse. Mu kwimbura ibiharage umuntu yabiteye, hanyuma bigakura, akarya umukubi, hanyuma akaja kubisoroma. Araheza rero twabonye ko umuntu abitobora, hanyuma habageze gutonora ibiharage. Ni rero tugeze ko ubu turiko turatonora ibiharage. Hanyuma haraba n'ibishishwa tugiza nari navuze yuko babiha impene canke bakabiha intungwa canke bakabiha inka. Mugabo twebwe ngaha tuza kubita mu micafu. Hanyuma ubu rero ibiharage turiko
turiko turatonora nivyo duhava tubika, kuko ntidushobora kubireka ngo vyume kubera ntitugomba kurya ibiharage vyumye, tuzoboza ibiharage bitoto. Turaza kubereka rero ingene umuntu ashaka kubibika kugira ngo bizoguma ari bitoto, hanyuma umuntu azobirye haheze n'amezi 2 n'amezi 3. Iki nico gikorwa rero tugezeko, hama turagira rero igikorwa cyo kubika ivyo twashoboye kuronka n'ingene tuzobifungura hanyuma. Ubu rero ko twahejeje kwimbura, ko twaranduye ibiharage, ko twabitoboye, ko twabitonoye, ko ibishishwa twabitaye mu mifuko y'imicafu, ubu rero tugomba naha rero mpereje iki kiganiro cerekeye imigenzo mu vyerekeye umwuga wo gutera ibiharage. Hanyuma rero ko nakwigishije nawe ukaba wategereye cyane cyane abantu bavukiye mu mahanga, nufyonde aho handitse sabone kuzoba wiyandikishije, nufyonde ku gakengeri kugira ngo igihe cyose nigishije uzoca uvyumva, nusabikanye ikiganiro n'abandi kugira ngo n'abandi bace ubwenge, nushime canke ugaye uzogaye ivyo wumvise uko biri kose. Ubwa gatanu nunsange kwikete muravyo icabarundi @gmail.com kugira ngo unterere canke uhira amazinda. Yari umumana canke umusongore, umurozi n'umuhishuze mu kirundi c'abarundi Ntafatiro Patrice, ngusezeye ngira nti urakagira aho uba wubahwe, urakagira impundu n'impuzu, urakagira ibanga n'ibanga ubangiramwo imbuto, urakaruka wibwa mugabo tanga utivye, ikibirenge vyose uragakunda abarundi n'uburundi, ukunda ikirundi ngo gikunde kirundi, cirunde ku kirundo c'izindi ndimi.